Reka nsubire ndakuramutse nanaguhe n'ikaze wewe munywanyi wacu bana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nomboresha kure yacu kandi yanyu ya ICTV niyambonesha kure imwe rudende yabemereye kujira bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye babivugwa irya nino. Muri kano kanya tuzanye amakuru yihuta cane avugwa kuri kudeta mu Burundi. Turaza kubabwira ku makuru avugwa ku bagenerale ndetse n'akarwiko bakateguye gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye ngo arafise ubwoba bwinshi cane ngarico catumye atagaruka mu gihugu, ariko nanone ingendo z'umukuru w'igihugu zirashobora gukwegera karambara igihugu c'u Burundi. Kudeta yaba yarakozwe mwibanga ariko nanone bikanyegezwa. Ninde Perezida Ndayishimiye agiye kwizigira muri kino gihe? Wari umwizigirwa wiwe akomeye cane ni General Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo ni umukuru w'ibiro vy'igisirikare, akaba rero nawe ariko aravugwa mu bintu biteye ubwoba turi buze kubabwira muri ano makuru. Ivyatangajwe yuko ho habaye kudeta mu Burundi, ivyemezo vyoba ari ibihe? Ariko nanone ninde yarungitse abasirikare baja kugombora abahora ku mbonesha kure ni radio vy'igihugu RTNB? Kuko umukuru w'igihugu wenyene ari we yarafise itegeko ryuko aha amategeko abo basirikare ni abasirikare bo mwikambi ijejwe gucungera umukuru w'igihugu. Iyo kambi rero ikaba yararonse amategeko mashasha kandi ikaba yararonse ayo mategeko mu gihe umukuru w'igihugu atari mu gihugu. Ninde yoba yararenze ku itegeko akaja gutanga amategeko mwikambi ijejwe gucungera umukuru w'igihugu mu gihe Perezida Ndayishimiye atari mu gihugu? Ivyo byose muraza kuvyumva muri ano makuru mu buryo bagidonido. Muri ano makuru kandi twabateguriye inkuru ziteye ubwoba zivugwa ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Angelina Ndayishimiye ariko aravugwa ko amakuru ateye ubwoba cane kandi ahambaye. Ivyo vyose biriko biravugwa mu gihe umukuru w'igihugu amaze imisi itari mike atari mu gihugu. Bamwe rero babona ko Perezida Ndayishimiye bafise ubwoba ko agarutse mu gihugu ibara rishobora kurwa. Abandi bati Perezida Ndayishimiye ariko arondera abanyamahanga bamufasha kurwanya n'akarwi k'abagenerale kariko karamutegurira kudeta. Ivyo byose ngo rero hakaba ari ibibazo vya politike biri mu gihugu kandi akaba ari ibintu bitoroshe. Muri ano makuru muraza kumva izina rya Alfred Innocent Museremu. Alfred Innocent Museremu muramuze cane, yaravuzwe mu makuru ateye ubwoba, yaravuzwe mu bwicanyi, yaravuze mu kunyuruzwa abantu, akaba rero yaravuzwe muri ivyo bintu cane mu gihe yari arongoye iperereza mu gihugu hagati. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru twabiteguye. Turaza kugaruka ku bindi vyinshi cane biriko biravugwa irya nino mu binyamakuru, ariko cane tuze kugenda tugaruka nyene kucuka ca kudeta ndetse n'ibibazo vya politike. Turaza kugaruka ku bwoba buri muri CNDD FDD mu matora yimirije y'umukuru w'igihugu. Umugambwe CNDD FDD urongowe na Reveriyano Ndikuriyo. Iyo Ndikuriyo ariko haraca ku biti no ku mabuye, ariko ngo ubwoba ni bwinshi cane. Turaza kubigaruka ko ndetse tuze no kuraba ibindi bintu vyagiye biratangazwa ariko nanone bidahumuriza muri uyo mugambwe w'inkona. Ngizo ingingo nkuru turi buze kugenda turaca irya nino. Vyonda kuri subscribe kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Turaze ko mukunda amakuru n'ibiganiro ngene nk'ibituba twagiye turabategurira. Imbere yuko tubandanya n'izindi nkuru zitandukanye, tubanze tugaruke ku ngendo zidasanzwe z'umukuru w'igihugu, aho mbere bamwe batanguye kuvuga ko Perezida Ndayishimiye yoba yarikanze kudeta ngarico gituma atagaruka mu gihugu, ava mu gihugu kimwe aja mu cindi. Murazi ko yavuye mu gihugu ca Cuba, kuri ubu rero akaba amaze imisi i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nanone ngo abahanuzi biwe bo bamuhaye amakuru ko ibintu bitifashe neza mu gihugu, abariko barakorana nawe bakaba bariko baramubwira ko ibintu bitoroshe. Ariko nanone ngo inkuru yateye ubwoba Perezida Ndayishimiye ni igihe bamuhamagara bamumenyesha ko harungitswe abasirikare kumbonesha kure ni radio vy'igihugu RTNB, bakamubwira ko abo basirikare batazi ico bariko bararondera. Amatwi yadusumira ngo abo basirikare boba bararungitswe ku itegeko ry'umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo. Abo ngabo rero bakanavugwa muri wa murwe ngo wo buri kurategura gutembagaza Perezida Ndayishimiye, nubwo abatanga ayo makuru atavyemezo batanga, ariko nanone abavyihweza baravye umubano utari mwiza uri hagati ya Perezida Ndayishimiye n'umukuru w'ibiro vy'intwaramiheto General Prime Niyongabo, bagabifatiraho bavuga ko ari bo boba bariko barategura kumutembagaza. Ubwoba kwa Perezida Neva ni bwinshi. Izi ngendo za Neva zikorwa mu mahanga na Perezida Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe
zoba zikenewe muri iki gihe Burundi n'abarundi bari mu bukene butagira izina. Izo zoba ari ingendo zisanzwe canke Perezida Ndayishimiye yoba ariko ararondera abamufasha muri kino gihe afise ubwoba ko ashobora gutembagazwa. Kuva ashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2020 umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ariko akora ingendo nyinshi mu bindi bihugu bitandukanye vyo kw'isi. Bamwe rero mu barundi barakengurutse cane kuba Perezida Ndayishimiye yarashoboye kugura Burundi ndetse yarashoboye gukura Burundi aho bwari bwiyugaranye kuva mu mwaka wa 2015 inyuma yaho umugenzi we yasubiriye umuhisi Petero Nkurunziza yahavuye ahagarika ingendo zose mu bindi bihugu inyuma ya kudeta yari yakorewe kwa 13 Rusamba 2015 maze iraburizwamwo. Ibiro vy'umukuru w'igihugu ahari iki gihe vyarashizeho ibiro vy'urwego rw'umutambukanyi wiwe bazokorana, ndetse urwo rwego ngo rukaba rwandikiwe amahera atari make ruzoza rurakoresha imigambi buri mwaka. Kandundura Angelina Ndayishimiye amaze iminsi nawe nyene akora ingendo nyinshi mu bihugu bitari bike vyo kw'isi, aho amafaranga akoreshwa nawe n'ababa bamuherekeje mwizo ngendo ari amafaranga y'umurengera. Kugira tumenye ico bamwe n'abandi babona kuri izi ngendo ndetse nico zoba zinyegeje, tukaba twikoze kuri umwe mu bahinga yize ivy'imigenderanire n'ayandi makungu asanzwe yigisha mu makaminuza atandukanye yo mu Burundi ariko atashimye ko tumuvuga izina kumvuza umutekano wiwe. Agira ati nukuri nanje ndi mu bashima cane kuba Perezida Ndayishimiye yagiye asubiza itoto Uburundi mu kugira busubire kuja ahabona mu makungu. Aha turavuga nko kwitabira amanama mpuzamakungu ndetse akanashikiriza ijambo. Ariko ico tudahuriza ko rero hariho ingendo zimwe zimwe yoretse kuza aritaba akaraba abandi atuma, kuko amahera akoreshwa n'umukuru w'igihugu nabo bari kumwe mwizo ngendo sico kimwe nayo koreshwa n'umushikiranganje wiwe w'imigenderanire n'ayandi makungu. Ikindi ndabona bitari bikenewe ko Ndayishimiye yo kwama ajana n'umutambukanyi wiwe mwizo ngendo z'akazi, kuko nahone amafaranga ava mu ikori ry'umunyagihugu arahahonera cane. Uwundi murundi atuye mu gisagara ci Bruxelles mu Bubiligi we ntarya umunwa mu kuvuga ko ingendo zimaze igihe zikorwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi hamwe n'umutambukanyi wiwe ataco zazaniye umusaruro ku Burundi, ko ahubwo ngo ubukene n'inzara bitera vyiyongera mu Burundi. Agira ati ingendo nk'izo ndabona ahubwo zari zikwiye gufutwa, kuko mu vyegeranyo biguma bisohorwa ku Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu biguma bishira igihugu cacu ku mwanya wa mbere w'ibihugu bikenye kw'isi. Nka zirya miliyoni zikoreshwa mu rugendo rumwe gusa ntizosahiriza cane mu gisata c'uburimyi canke zigahabwamwo akazi urwaruka rushomereye muhira. Nsabe Perezida Ndayishimiye arabire akarorero ka mugenzi we umuhisi Perezida John Pombe Magufuli yayoboye Tanzania, aho yafashe ingingo yo guhagarika ingendo zo mu bindi bihugu kuko yabona ko zitwara amafaranga menshi cane y'igihugu, maze ahitamwo kurwiza ibikorwa vy'iterambere. Ndavye Uburundi n'abarundi ubukene barimwo, izo ngendo nazone zije gusongera isibe. Umwe mu barundi asanzwe akurikiranira hagufi ibibera mu Burundi, Pacifique Ninahazwe, amenyesha ko hagati y'igenekerezo rya 8 Ruheshi n'irya 17 Nyakanga 2023 Perezida Ndayishimiye amaze gukora ingendo 9 mu bihugu 11, no kuvuga ko mu kiringo c'imisi 100 azoba amaze kumara iminsi 34 mu mahanga, nayo umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye mwico kiringo azoba amaze gukora ingendo 7 mu bihugu 7 mu minsi 100, azoba amaze iminsi 41 mu mahanga. Tubamenyeshe ko mu mafaranga leta y'u Burundi izokoresha mw'uyu mwaka wa 2023 ushira wa 2024 amafaranga y'ingendo z'umukuru w'igihugu yarwijwe ko kabiri, no kuvuga yavuye ku miliyoni 800 ashirwa ku miliyaridi n'imiliyoni 700.
kw'iki gihe kandi abarundi bariko basemerera ko ubuzima butera bwanka cane kubera ko ibintu vyankenerwa vyose vyaraduze mu masoko, ibindi bikaza birabura canke bikaboneka nabi. Aha turavuga nk'isukari ya Sosumo, ibitoro, ibinyobwa vya Braludi n'ibindi bitandukanye. Bamwe rero bakabona ko leta ya CNDD-FDD yamaze kunanirwa no gutwara igihugu, ahubwo nyabona bakabona ko botanga imihoho, perezida agatanga imihoho akavuga ko igihugu camunaniye gutwara maze agaha abashoboye gutwara, canke se agakorana n'abandi barundi agashira abarundi hamwe, yoba abarundi bari mu gihugu n'abarundi bahunze bagatorera inyishu ibibazo bihanze Uburundi bari hamwe, hako umugambwe CNDD-FDD wobandanya kwigungira ko ubutegetsi kandi udashoboye gutwara. Perezida Ndayishimiye izi ngendo ariko arakora, ariko nanone abandi babona ko ngari ubwoba bw'uko mu gihugu ibintu vyayangaye kandi ko afise ubwoba bwo guhangana n'ibihangange, gutyo akaba ariko ararondera abamufasha mu mahanga, ngari naco gituma ava mu gihugu kimwe aja mu kindi. Ibyo byose n'ubwoba ko ubutegetsi bwiwe bushobora gutembagazwa umwanya n'umwanya, ariko nanone ngo akaba ariko arahabwa amakuru menshi cane n'abari mu gihugu ko ibintu vyamaze kuyangara, gutyo bamwe bakabona ko perezida Ndayishimiye yoba afite ubwoba bwo kugaruka mu gihugu mu gihe yoba atizeye neza umutekano wiwe. Ivyo rero bikaba biriko biravugwa mu gihe umukuru w'igihugu amaze indwi irenga ari hanze y'igihugu, mu gihe rero havugwa icuka ca kudeta. Ariko nanone hari ibintu biriko biravugwa ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu binateye ubwoba cane, aho hari imvugo iriko irakomera mu Burundi muri kino gihe, kwitwa inshuti ya Angelina Ndayishimiye bitera bihinduka ubudahangarwa mu gihugu. Mu myaka iheze y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD abanyamafuti birata ko ari abakozi b'iperereza. Hari abavuga bati urazi icondi, urazi ko nkora mu iperereza. Iyo ndavyumvise vyahora bintwenza kuko umukozi w'iperereza akomeye ni utazwi. Mu bisanzwe uko ntikwari ukwigamba ko bazi akazi k'iperereza, ahubwo baba bigamba ko bashoboye kwica atankurikizi. Niho havuye ko imbonerakure ziyemera ziha amazina y'ubwicanyi, nk'uko bitangaje kumva hariho umutegetsi yihaye izina ry'ubuhizi ngo ndakugarika. Hari n'abandi wasanga biyemera ngo bakorana na General Adolphe, abandi bakiyita ko arabo kwa Mutama. Ariko nanone mu ntwaro ya perezida Ndayishimiye abantu ntibacigamba ngo ni bihangange, mu gihe umukuru w'igihugu asigaye amaramaza uwo ashatse wese kandi akabikorera ku mugaragaro. Ubu abategetsi bose n'ibihangange mu gihugu barafise ubwoba kuko ntawuzi umunsi perezida Ndayishimiye ashobora kumumaramaza. Ibingibi ni navyo vyateye ishavu bamwe mu bagenerale ndetse n'ibicocoro vyo mu mugambwe CNDD-FDD kubona umukuru w'igihugu yaduka akamaramaza abategetsi bakomeye imbere y'ishengero ry'abarundi. Ariko nanone ivyo bikerekana ko perezida Ndayishimiye nawe ubwiwe nyene yerekana ko umugambwe CNDD-FDD ugizwe n'ibisuma kandi wamaze gusamburwa n'abari wo muri uwo mugambwe. Ivyo rero akabigaragaza yerekana ko amasezerano yagiye arasinywa ku ntwaro yo yasubiriye Petero Nkurunziza ari amasezerano y'ubusuma adashobora gushigikira. Mbere umukuru w'igihugu yavuze ko igihugu bacishe, aho yari karavuga ko rero uwishe igihugu ari uwo yasubiriye, mu gihe akiyamamaza canke se ariko ariko arashikiriza ijambo abarundi ahejeje kurahira kurongora igihugu. Yavuze ko agiye kubandaniriza mu makanda y'uwasubiriye kandi ko agiye kubandaniriza ko vyo Petero Nkurunziza yubatse. Ariko abavyihweza babona ko atana gato perezida Ndayishimiye ariko aragendera mu makanda yo yasubiriye. Nariryo bwiwe yabivugiye kumbonesha kure, avuga ko atagendera mu makanda ya Petero Nkurunziza, avuga ko abanyagihugu bamwizigiye bakamutora ko ari we rero agiye gukora ivyiwe kubwiwe, ngo yasubiriye ntabwo agendera mu makanda yiwe. Muri make perezida Ndayishimiye ntabwo yemera ko agendera mu makanda ya Petero Nkurunziza. Ibi navyo vyashavuje cane abari mu mugambi CNDD-FDD kuko ngo ako ni agasuzuguro ko gusuzugura umutegetsi nka Petero Nkurunziza yigize imboneza yamaho, gutyo rero kwerekana ko adashobora gukurikiza iragi ryiwe ngo ni ibintu bibabaje cane. Ari naco catumye havuka umurwi wabiyita ko bagendera mu iragi rya Petero Nkurunziza, akaba ari bo bariko baragwanya perezida Ndayishimiye kuko yabamaramaje kandi yerekanye ko
ibyo Petero Nkurunziza yakoze ari ibintu byasubije igihugu inyuma. Ivyo rero bikerekana ko umugambwe CNDD-FDD kuvuja ku butegetsi ataco wafashije abarundi, kuko Petero Nkurunziza nyene ari we yari perezida kuva umugambwe CNDD-FDD ugiye ku butegetsi. Ariko nanone tugarutse kuri ibi vy'abiyitirira Angelina Ndayishimiye, hari abandi wasanga biyemera ngo bakorana na General Adolphe, abandi bakita abo kwa Mutama. Mu ntwaro ya perezida Ndayishimiye abantu ntibacigamba ngo bihangange, mu gihe umukuru w'igihugu asigaye amara amazu washatse wese kandi akabikora ku mugaragaro. Abategetsi bose batera bagira ubwoba, ntawuzi umunsi n'isaha wo kwambara ibara. Ubu ukomeye yipfuka nyabona Angelina Ndayishimiye. Tugaruke kuri uyu yigize igihangange intakorwa ko Felicite Nishemezwe w'Igitega. Uyu akarorero ka mbere kari Igitega, aho Procureur General Felicite Nishemezwe akora ivyo ashatse byose atankomanzi. Tukaba twarakunze kuvuga amarorerwa yiwe atari make, ariko ni ntakogwako. Procureur General afatana n'umunyororo yagirizwa icaha co kugandagura umuntu, akaca amuha ububasha budasanzwe, harimwo ubwo gusohoka ibohero aho ashakiye kugeza naho aja gukora ubugeni bwa kabiri mu yindi ntara. Wa munyororo vyashika akagirizwa kwica uwundi munyororo, Procureur General akamupfukira akirukana abanyororo bose babimwagiriza akabarungika mu yandi mabohero. Procureur General yanka kurekura umunyororo arwaye kandi yejejwe n'ubutungane, agasohora uruhusha rwo kuja kwivuza ari uko yumvise ahejeje gucikana. Procureur General avugwa mu biturire biteye isoni n'akamaramaza nibara ku mutemere, ariko abandi bagahanwa, we akaguma ari ntakogwako. Mbere kubw'ubucuti na Angelina Ndayishimiye akaganira ko yimirije kuba umushikiranganje w'ubutungane, nibara ku mutemere n'akamaramaza mu gihugu c'u Burundi. Tugaruke kuri Alfred Innocent Museremu Imuyinga. Mu mpera z'iyinga riheze harakwiragiye amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ingene Colonel Alfred Innocent Museremu akengera abakoresha biwe Imuyinga ngo ntibangana kubera ari inshuti ya muka perezida Neva. Ariko nanone mu ntango y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, Colonel Museremu yari igihangange koko. Nk'umukuru w'iperereza mu gihugu hagati, Museremu yarica agakiza, yapfunguwe ashatse wese, abo ahagaritse yabakoza ico ashatse: kuboreza igufa, kwica, kuburwa irengero, gutangishwa ibiturire bikomeye, kunyagwa ivyabo n'ibindi. Colonel Museremu yarasuvya inguvu mukuru w'urwego rw'iperereza, ni ukuvuga ko yari afise inguvu kurusha umukoresha wiwe. Ivyo byose vyava ku kuba Museremu yarishikira ku mupfasoni w'umukuru w'igihugu. Abacamanza n'abashikiriza manza Museremu yabaha amategeko ku telefone kandi bitwa ko bari hejuru yiwe. Ingingo za Museremu zasumba kure iz'umushikiranganje w'ubutungane. Museremu ntiyanatinye kwagiriza umupfakazi w'imyaka 18 Krista Kaneza ko yiyiciye umugabo wiwe Thierry Kubwimana, kandi uyo yari yagandaguwe n'iperereza Museremu yararongoye. Museremu ntiyatinye gupfungira ubusa muganga Christophe Sahabo bivuye ku mutegetsi wo hejuru cane yoba ashaka kumunyaga ibitaro Kira Hospital. Museremu yari yarabaye akamana gatoya mu Burundi. Muri Mukakaro 2022 Museremu yarakorotse gato ahabwa kurongora iperereza ryo hanze y'igihugu. Muri Ndamukiza 2023 naho Museremu yarakorotse gose, asambishwa mu iperereza nyene ku madosiye y'ibiturire, acarakugwa mu mabanga yo mu iperereza. Muri Rusama 2023 Colonel Museremu yarungitswe gukorera muri Komisariya Regionale y'igipolisi Imuyinga, aho ajejwe imibano mu gipolisi. Ayo mabanga yayafashe nk'agakengere k'umushikiranganje Martin Ninteretse, akazi agatonda ko yishakiye. Kandundura yabaye mu misi iheze, aho Colonel Museremu yoba yafashe imodoka aja muri Tanzania mu bikorwa vy'urudandaza rwiwe, agenda atabimenyesheje abamutwara.
ico ni icaha gikomeye cane mu nzego z'umutekano, nta ntwazangabo irengana imbibe z'igihugu itabiherewe uruhusha. Amakuru ariko arahanahanwa avuga ko abamutwara bamwandikiye ngo asigure iyo nyifato, demande d'explication. Ubundi acatangura kwigamba ko atangana nabo bamwandikiye ko anarengeye urya mushikiranganje w'umusivile yamurungitse imuyinga, aho hose akigamba ko ari inshuti ya Mukaneva kandi ko vuba azosubira gukora mwiperereza. No muri diaspora ibintu ntivyoroshe. Duherutse kuronka audio zivuga karenganyo kariko gakoregwa Serge George Kantunge ko umwe twaheruka kumva mu ntahe ku rwimo rwa Ntega Marangara. Ni muri izo audio havugwamwo ubundi aba muri Canada yatahukanye na George Kantunge ko mu Burundi amwijeje kumuha umutahe w'ibikorwa bari gusangira, ariko birangira amugize umukozi wiwe, amufata nabi, aramuheranira ariko nanone ubu bigeze mwiterabwoba ko ashobora no kumuzimanganya. Uwo Murundi ari muri Canada yigamba ko ari inshuti ya Mukaneva. Izina ry'ubushobozi, uri inshuti ya Mukaneva uba urekuriwe vyose mu Burundi. Iryo zina riratuma umuryango wose wurira indege ku mafaranga y'igihugu ukaja kwitemberera i New York muri Amerika, abavyeyi, abavukanyi, abaramu n'abandi. Iryo zina riratuma abana bahabwa ingurane zidasanzwe muri za payeje na bije, ariko nanone abandi bakaronka ibiraka vyo kugaburira abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu canke kwambika abakozi ba BRB n'ibindi. Iryo zina ntirisanzwe muri kino gihe, mbere ikinatangaje nta bantu bigamba ko ari inshuti za Perezida Ndayishimiye ngo bace bumva barekuriwe gukora ivyo bashatse mu gihugu. Kuba udahangagwa ni ukuba inshuti ya Mukaneva. Ibi bintu nibikosogwe kare. Perezida Ndayishimiye aheruka gukebura amashirahamwe yiyita bene Samuragwa bakaca bakora amakosa, hari n'abahatswe kubihanirwa. Umukuru w'igihugu araraba yubahuke n'aba bitwaza ubushuti na Mukaneva. Nibitakogwa umukuru w'igihugu nawe arashobora kwerekana canke se nibitakogwa ibiriko biracafuza gose ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Ariko mu gihugu kibanye c'u Rwanda ku ntwaro ya Juvenal Havyarimana haradutse ico bise akazu kari kagizwe n'inshuti za Agathe Havyarimana, umupfasoni w'umukuru w'igihugu w'ico gihe. Ako kazu kari karigaruriye igihugu, bagera naho bacunga bikomeye umukuru w'igihugu. Akazu karononye gose ubwo butegetsi, igihugu cinjira mu kaga. Iyo ibintu nk'ibi bidakosowe kare birica igihugu. Ivyo nibiba biriko biravugwa bigarukwa ko irya nino, ariko nanone mu gihugu vyifashe gute? Ivy'umutekano mu gihugu vyifashe gute? Umutekano warongerejwe cane kandi hari ubwoba mu gihugu ko ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya. Mu kanya gato cane turaza kubaha amakuru dufise adahumuriza y'akarwe k'abagenerale kariko karaca ku biti no ku mabuye kugira kikize Perezida Ndayishimiye. Turaza kubaha amakuru kandi y'abantu boba bari muri wa mugwi uvugwa ko arabo mwiragi rya Petero Nkurunziza, boba bariko barakorana vya hafi n'umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo. Turaza kugaruka kandi ku makuru ateye ubwo bavugwa ku mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Turaza kubabwira ibara rishobora kugwa mu mugambwe seneri, no mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi ibi vyose bigakogwa n'abantu bafise ubwoba ku matora yo mu mwaka 2025 n'amatora mu mwaka 2027. Ariko muri CNDD-FDD ho vyunyutse ubwoba ni bwishi cane. Turaza kugaruka kuri ayo makuru yose mu buryo bagidonido. Perezida Ndayishimiye ngo ubwoba ni bwose, ngo nico catumye atagaruka mu gihugu kuko ngo harabamuhaye amakuru ko umutekano we utifashe neza. Perezida azogaruka mu gihugu ryari? Ayo makuru turaza kuyagaruka ko nayo tubahe idonido. Ubwoba Perezida Ndayishimiye afise bwo kugaruka mu gihugu nubuhe? Ni bande bateguye kudeta? Ivyo byose muri ano makuru turiko turabigiraniriza muraza kuvyumva. Kiyonda kuri subscribe usangize bagenzi bawe, mukanya ndaza kubaha idonido.